Hama mama ngije nari ngiye kwishuri ariko nabigusigura ndakubwira ko umunsi mugwe ngenda mugabo rero nubwo ugiye kwishuri imyaka yakujanye ayo mashuri aho wayigiye ishuri rikuru n'umugabo yemo na worongorwa basi ibyo byo kuvuga ngo ugiye mu mashuri ntabwo byumvikana rongorwa amashuri ufise n'imyaka cyane ntaragera yuko mpagarika kumbwira induko nzorongorwa ntiyararengera ndacari reka ngende kwiga amanini aheza imyaka 3 heza nzahita ndongorwa none nzorongorwa waramaze kuba umukecuru umugabo uzokumukura he waramaze kuba umukecuru mama ivyawe naho bica nimba imana yanyandikiye nkakuja kurongorwa sinzogenda ariko by'ukuri nimba imana yarasezeranye ko nzorongorwa igihe canje nicagera nzorongorwa reka nje kwiga basi sinafatikanya kurondera umugabo no kuja kw'ishuri n'imyaka 3 ndonderera umugabo hama nanjye ngenda kwigana ishuri nzoheza ishuri nzija kumugana nshaka umuco cyangwa ntakunda mama ariko rero mu kwishuri ngirente none nakunda ibyo ariko ibyo shuri nakunda ariko nari nkwiye kugenda mu mugisha wawe koke ngiye gufata ngende ndaguhaye umugisha mwana genda ugende neza n'amahoro mwana rindira imvura inyuma mu imvura ntiwoyijyana sibyo reka mbe ndareba utumba nakubwira ngaha sibyo n'ukuri imvura ibaye nyinshi Jaja. Hoje. Karibu. Darushasha. Cyangwa benda kwashura. Kako nabwo byo kwicara hanze kagenda bikunda ni hatari meze neza rero ndameze neza nyene mwanimvirikiye ngira abakobwa ntituzobona ijuru ndakubwiye ingene nabeshe mama harya musi twari twasohotse mwarantesiresi kumamagaye ngo mungurire inyama numva niyumvamo gutaha buri kanya ndavuga ati turaterana ibyo biganira byanga guhamagara umuntu ugiye kumukoresha amafaranga yiwawe nakira kibazo ngo dutahe ndabyanka bijya bintu jewe n'umutima wanje wose byaranesiresi mama namubwiye ati mama ntijewe ndikondara amashuri 13 muri make nangiye kuri university nambwiye ko ngiye kwiga mu Rumonge utabyumva aho musi twakutaniye muri ville rero azoba kanyanya atatu n'ibera ngaho mukina sana warengeje cyo vuga ugiye kwishira mvuga ugiye kugwaje umuntu mama wanje arakatse ya nyihweje ndavuga ati none mama nuko ngenda atana umugisha wawe mfise ngiye kwishuri aranyihweza imvura niyo yaciye kubitamwe ngo manjura inde ndakurondere nakubwiye nari numva nari nabuze n'ahantu ushobora guhera kugira ngo andeke anje kwishura gusa umuvyeyi niyo bakazi nubwo bakazi kose ugiye kubaza umugenzi wawe aremeye kubera bazikora umugenzi wanje ntazokira uwo mugenzi wanje azogora amezi 3 amezi angahe reka umugwayi umugwayi ko no mugwazi indwi zibiri zingaka cyamye ati none mwana uwo mugwayi we ntarakira namubwiye nakira imyaka 3 washaka ndongo gwengo ninje kubagabo gasara nje kumugabo umugabo cyumukura rero yumvise kwaje amashiti ibaje sha bagare kubera bavutse kera abagabo buzuye barongora bashaka kubaka acabaza ko nabo bashaka kubaka azi ko buzuye bakamaro nabo ndugu yangu nimbuje tubana imyaka 3 ngaha muri ino nzu y'wanjye bitegurira gukora jewe nta muntu areza amaboko tubana nawe ngo duhuze indwi zibiri nozihanganiye ntugire ikibazo ico gikine gitaya cyane mama nambwiye ko ngiye kwishuri yamaye twasa 50 ya mbere banakoresha kwishuri hangire cyangwa mu mutahe nimanzo dana zikunga kwibarabara kandi tuzobora turya nawe ukebuke bizogenda birapana umutawe udana zinye itomate n'intoki kwibarabara je navyo nokora
ibyo akameza hajya nkagira akazembure k'itomati n'intore n'amavuta tuzoreka ko ba intore wunguke ku 1000 itomati wunguke ko 500 igihumbi n'atanu udoshobora kukirya umunsi wose wewe mu gatondo saa 7 ku mugoroba none iyo nyungu ndayibona naho zoba ari ya dormire nzayikoze hamuzo tuyige cyangwa ngo yo uzavuga uzateka intore ushaka ndakwereka mu nzi wanje nteka imisese mitikora uriko uranyumva hamwe cyumbi yako noshobora gukoresha mutayi wa 300000 hama nkabaho nta sinabishobora ariko sindakwicire impango yawe ibibanganiza bikorera ariko conze nubona amafaranga ninjitse mu kazi kiwanje uzombwira umukora iki ko yongeye kufisakaje genda gusa kuryama uri ngaho turabona akazi nkora aho uri kuryamye nyene uko nyene ndaryama nkabyuka ku mugoroba ece nkibaza ko kabiri karembye ngo ndagakura hehe mama ndabona kabiri ko kararembye akabibona kweza kararembye nyine neza nyine nk'abana bo mu gice bamwe bajya batikora cyangwa gusa kuryama kuryama neza gusanga kuka neza gusa ntakindi uzongera ko kazi bakora nta chama twongereza umuhanga gusa kugira ngo ntibizoba ariko je naguciye intege uzomanza ukora akazi kona nje nkora akazi koje ko je nta nyene cyo batenokora njoro byuba uko yara urabona natisha ntare ngahaye wari uyishira imbere mu nyatari nyatari Mary, Fletchy. Mary, how are you? Good morning. Jogo burufu bwawe narabukujije. Urababwira nakubwiye muri na minsi ngiye kuza ndavuga icongereza kugira ngo naye mbumwongereza mu Burundi. Ariko ivyo byongereza niwe mukazana uzobunzanira. Iki? Jengeneye umukazana. Nta kuntu uwo mugabo muzimu ufise ubwanwa ukimfite kumera mu mutwe urashaje ukaguma wiruka sinzi gutongereza wigira foto ndogo kurongora umugore byarakunaniye kuzana mukazana byarakunaniye nta n'umunsi urigera umbwira ati basi uyu ni umufiance wanje none ushaka ndongora umugore nkeneye umukazana none ukeneye umukazana none tenzana umugore no kareka nta mugore nozana kubera iki kubera umugore ni w'abagabo nyene ukuzanira umugore umwe akubera umugore wawe muze mubana karamata azonjara umuzukuru hamuzo turavuga ati senge wabonye mukazana wawe senge uri kurambeshya nzana umugore ahubwo nzanoza n'inkumi yako nzana umugore ego basinzanira iyo nkumi basi none ni wamuzana mukabana ntaza kubera umugore nzomuzana nayo shwi burya wewe izo nzoga zawe wiriguranywa n'iryo tabi wiriguranywa none nibyo wabonye ko yo kubera umugore iki ngo ntawe uzozana yo ureza unyoye turumbombeke ufata iswingi zisumbuza umugore umviriza musengeza abawawe wowe nimba ukeneye amahoro muri runo rugo nimba ukeneye kuzurabona igi wanje ndaguhereze n'udufaranga twanje nzoza n'uwo mukobwa senge nimba ugomba iki asi ndeke niriri kirori niriri ubuzima mana we kurara hano ngari muzima kiza kuva byakomenayica Mama, ungani muzima ibi. Nta rutondonka na Tanzania umukazana. Ego kwera amahoro ari munda. Nzana umugore. Ego ko n'abariyo bararira. Birirwa bagatwana bakubitana ingumbi nzoga umuko. Zoraba nako nazokufa. Nzakufa. Nawe kaburini hakuna viazi. Ekmaro. Iyi minsi sigaye numva uzamuhira kundondera muhira. Kandi urazi ko twavuganye. Apana gushika imuhira w'umuntu. No umugore wanje ntiyamenye ivyo muhora nkora. Bikica bigenda gute. Kamoteri we nawe ahubwo wumfitiye amakosa amwe atagiruka angana n'ay'inguru ikora. Urumva gute rero? Ukagenda ukagira umunsi mukuru ntunantumiye. Urazi jama peti je nifitiye urabizi
ngize kuba nitwa Kimararungu ndi kinyota byose biragize hagiye umumagara kuri ujya rubanza wari ufise nari kuza nkaremesha bajya abantu bose bari bahari nkaba nyene ntibari no gutaha urumva igigeretse ko naco jewe igituma nzahagiye wawe newe ntuze kuri umujya man sufise umugore mwiza nibyo namora ncamo umugore wanje mvuga ibindi apana ku mugore wanje none ndamuvuze ko ari mwiza urazi ko umujama urabizi ibyo ukora nawe ko bitoroshe sawa bandanye uri umugore narajyanye nsanga sihuri sha ijya mugore wa nubwo uzuragerageza gukora bijya bibora ujya mugore wawe ni mwiza kandi aritonda uwo munsi yasanze yatetse umuceri man nimbiriza rero nimba ushaka ko tuganira kandi umugore wanje ugenda kuzi nivyo dukora ugenda bizi karagaciye ngo man je rero muri iyi minsi burya ngize iminsi nabuze man nabuze uwo buragute jemwe ni ibintu byose umengo twaraciye nimbiriza rero muri iyi minsi aho mu Rumonge ni ngaha mu Kayanza ni ngaha nyene ndiko ndaguha mu Kirundo ni ngaha nyene kuranyumva aha rero ni kuri centre y'abakobwa wabuze gute ngene wabuze rero erega jewe je nabona turi ngaha twose muri aka karere umengo twaramaze gukontrora rimba wowe aho kontrora jewe aho nkontrora urumva ntuzenye ujya mu tipe ntuzenya wa mu tipe kwa Mizamu wa mu tipe merekero kwa Dafroza ahako wazi nayo niyoroshe ahako nturura ibaze none gashaho akarere kazima tumaze kwatu tuhayanganya huko nkaraba Grace urabona Ivete icyo ndakiye Diane ntuzenye Ervine maze kuronka bane mani urabyumva kamoteri bitanguye kamoteri wewe none mwishiramwe twavuganye gute mwishirahamwe twavuganye urose cyubwira ubundi sawa utarenga amategeko yishirahamwe rero twe tumaze ishiramwe kuba twaritanguje bitugoye urazi ivyumviro kugira ngo je nta ukiro cyumva cyo kurikiraho ishirahamwe telefone wayigurisha muhiri wanje no hatsi sawa basi ngiza rero genda zakwereka aho tuzaguca fata muri ko tutafise impasiremo kamwe akandi ugahe ntuzeye merekiyo sawa na kibazo we tugendere ibiri nitwagihe uri nyumba kunyonga kuri barabara amasi amatrosi no kugenda gukontrola kiza uburenganzira bw'uzungu igisagara cyose nta na hamwe nimiriwe jewe ariko Kimararungu uramenya uko turi imfuvyi Kimararungu uramenya ko turi imfuvyi natwe tuzopfa kugira ngo tuzoguma turi kuri iyi sawa none Kimararungu mba ndakubaza je nirirwa mu soko nigita hama we gusa akazi kiwana ko katamazero ugenda hageze saa 6 utingira sio kuri jewe mvuye muhira marayicaye usaba jewe ipanaro ni jewe ibirato ni jewe none Kimararungu nguma ndagufata umurondera ikende nk'abandi bavuye ahubwo umengo sayindi yageze wari wabishitse haje hafi Shana afuye kubihashira nuko nyene twavuye mu ndimwe nahandi navyo nari gusiga. So gupfa kubihashira jewe ndi musaza wawe kandi ndi musaza wawe mutoya none utarondereye jewe uzoronderera nabandi. None musaza wanje mbanze kwanza ndakubaza ikibazo kibi. None nk'ubu munsi nagwaye nanje ngaja mu nzu. Ubona yuko tutaniyungunga na basi twicara ahantu hamwe basi tuvugane kazo zakejo kukungene tuzobaho. None nk'ubu nogwara twoca tubaho gute. Wewe ni wagwara jewe nzokugwara. Uzongwaza hamu umuntu azofungura icyonyene nk'ubonyene umbagije ati ngo muyirango wamaze guhisha. Wowe ugwaye ivyizo cyase nzobibura kuko nta mapeti menshi uzogufisa. Bisigura urafisa akazi. Ndafisa akazi je nayo mve akazi nuwe gusa nuko ntwanira utaza akazi je mvuye ko nzinduka ngenda guhangayika izuba ari inkubita amaguru aruha urazi akazi je manazinitse ko jewe. Komera.
ako kazi ukora atanifana mora mbona ati mushikanje hetora canke ubonye n'ibyari bisigaye bizimvye honye nugiye muzo ko sinoti ibihumbi 10 honye nzi kungena ukunda kurya ikiro cenye cy'ibyarga honye no kugaburamo katatu turi abantu babiri ariko nanje nyumvira imwe kuko bandi mushika yamugiye muri akazi ukaronka amahera ibukana mushika umenye yuko tugowe rwese mayibo cyangwa urafise dukobwa wo yashira ayo mahera ro sister ibintu utanguye kuzana wewe bitagira amaboko n'amaguru jewe iryo cyangwa na mama nagiye ari bwapambwiye na papa nagiye ari bwapambwiye ko jewe ngijana mu dukobwa ibyo byeni je sinzi we byubikura wewe ariko bacu umugana atagasima gahera muri ndayusa nubona kuri musazanje aha uri papa uri mama nange ndakubereza ndakuberera nyoko turi babiri uramye ko atakwasenge twogenda atakwa mwamba twogenda bijya biburirana komera rero kusanzwe ubizi je burya rero ngasi magazi ndasubiye ku isoko kugira ngo ndere byuza kujya mu ijoro ingiriza rero basi wewe urabona ugize iminsi uzana intuzenye umuceri mengo sinzi ngeno meze umuceri utatimba nimba ugurira he ajya hanu uza kuwugurira ntusubireyo igeno uze n'ujye umuceri ukakama je ko yanshobe guhaka umviriza rero ndakubwire natetse ibinono hamwe n'isombe uno munsi ko natetse umuceri naratetse ngino umuceri wangu icanza nzanye ubugari bw'ibigori ucucumba kandi uno musine ku bugari wacu mbese uko rero ukaje nacumbye namukeneye kunkubuza oya reka ngende kuzo umviriza reka ngende soko basekagane uyo muceri ushaka mugabo rero ninaza kuba navuye mwishira hamwe ko ndi mwishira hamwe ninaza kuba natashe mvuye mwishira hamwe ndabikora nabe reka ngende basicana kuzanira umutanzania uteke suko ndabuba bintu byimba sawa rero reka ngende ndababakira mfise abakira benshi no munsi sawa urabe nyine ujye utumimba yandi byimba fresh kongera mwishira hamwe association Regardez la fille. C'est ça. Sawa? Wow. Naura. Nadunde. Naona uraryohewe. Sana. Ego. Naona uraryohewe boss. Kama. Ndibaza. Ubuni nisanga kwanza. Ndakufisa. Samnani. Ubone njenza. Mbanje gukora ikirero. Ni ukize ko ari gihitamo n'ibindi ntaho banzi mbwira. Ndiza rero. Jenze mfungure. Nje subira kwa Matias. Ego. Kibe kwa Matias nyakugaburira. None. Matias nyakugaburira. Kwa Matias je jana tisirasi. Uraso na sizengai muhira. Osengara chino. Ego. Kandi ngira mu ngaburira jene gira. Umva kamote. Natunda bagete tuvuganya gute. Ntiwageje nawe ari intambara ngaha mu rugo. Ntabwo ari imishwana. Matias yaguhagije uraryohe uragize nti. Mugore kuza unsaba indya arashobora. Nyumviriza rero nk'umugabo rero. Nakubwiye ati ngira mu ngaburira jene gira kwa Matias. Ndakugabiriza mvuge he. Dari kure amateke ntarere. Kumvikana. Naraguha amakoti. Ngira mu ngaburira jene gira. Niyo nama rero uvuyemo n'abandi bagabo. Ngizo namuvuyemo kugira ngo ushike kutaje ngaha muhira. Injira. Kama tenda gusajya umpa amahoro. Kama ngaburire. Ndakabyo nkuye he wampaye iki wewe. Yumviriza. Ninatambuka uyu mugozi uraza kumbona. Imbona iki? Ntamaguru mfise. Ego kweza. Kama tenjenja ku. Injira ngaburire. Jano suma kana jakungabure. Ndakugabyo nkuye he. Yumviriza cyangwa mwarimu ati bisi mubisaba kugira ngo tube kwanda bashikiriza amategeko agengira ishirahamwe ryacu munsi wa mandabibanyuze. Wani waratevye ntuzi yuko twagumye tukubwira zana. ubwiremere kiyo nonto watumubwira tubwira amategeko. Narayitoro cyose ndabitegura kuko umwanya urabona ko turagwana tugenda. Ifo uko ubu dukora ku bintu byanditse, dukora ku mategeko, dukora ku ibintu natwe tubona. Zana ni isomero.
kwanza ibi byo ijambo ry'umutwe ryo ntawe utarizi umutwe izina gishiramo ry'iwacu turabe soma ntube wabyanditse nabi soma ndasoma ukuvuga ishirahamwe ryo murasanze muzi yuko ryitwa dusabikanye po ni umva none icyo nico kivugo tegeko atanu nyamukuru igambe aya mategeko ngira nsome mukurugutura amatwi yanyu mwumvirize oya navuye muhira nayakurugutuye ijya mbere ni ukuvuga umuntu wese muri twebwe ategerezwa kwama ariko aratohoza neza yuko hari inkumi nshasha yinjiye muri iyi quartier y'iwacu iryo rya mbere ni fresh ndarisigikiye ijana kwijana iri itegeko rigira kabiri muri twebwe nta muntu n'umwe yemerewe gufatira rimwe abakobwa babiri icyarimwe mugenzi we atararonka oya mugabo urazi ko twari twavuganye ko ari ugusabikanya none si kivugo cyacu nicyo gituma itegeko rivuga riti wewe nimba wewe kamoteri wemerewe gufatira rimwe abakobwa babiri jewe kimararongo ntararonka ifo kutuma umwe nanjye wewe nawe muhejeje nanjye nkajako kivuma nanjye nkavumagura none sidusabikanye tuba tuvuye iyo apana bimwe byo kuvuga ngo wewe ngo utuca kwigera batatu oya nubwo azoba ari umwe ni fresh ndiba ni sawa irigira gatatu tugenda tunyarutsa ubwo tugende ku kazi ni ukuvuga irigira gatatu kirazira yuko muri twebwe hagira ubuja gusungara ku mugore w'ubundi abagore bacu oya ibyo ntiririmwo ibyo ndaryase oya ibyo ndaryase umugore wawe tuzomuryako sibyo umugore wanje ni mwiza iki urabizi umugore wanje ni mwiza oya muzoba muri ko murandenganya je ntararongora gute twoza turasabikanya akonde hose ubwo iwanyu nabwo mwabubitse mu nzu nugusabikanya naco numviriza oya nase numvirize mwemera yuko n'abagore banyu ndoza ndabajyako fresh tubihagarikire iryo sira muturi bomore turi bomore tutore n'umukwemerera iki tegeko turiradze basi tuzogira hamwe nana mugore ufise na mugore nanakiza mu ntumbero reka rero tumuge tumusangire nawe ni gade sabikanye sinobemerera ku mugore wanje twumvikane bamugenda munyumvitsa kwanza afurafisa akagore kezerega muranda kabona nkameramera mata iki we bandaje turibike nari narikizeho mu ntumbero yo gukingira uyu agise umugore wewe jewe sindagira umugore wewe nta mugore oya umugore wanje urashakuge mugabo nawe kwa kumuzi ndomuzana jari rero urondere neti dukundana no umugore apana oya ntidukundana iyo turaribise vugirindi ijya kane dutera twerekeza no kujyanya ni ukuvuga ijya kane naryo rero ijya kane birabujijwe ko hari umuntu n'umwe muri twebwe n'umwe amena ibanga ry'akazi kacu nzorimena urumva rero merekiyoro oya nzorimena je merekiyoro sinda kabati iki akavuyo kiki urazi ko ibihano bitegekanijwe kudurenga amategeko urazi ko ibihano bihari umviriza itegeko mwe mwarirenze gute mwavuga ngo tuzoze turasabikanya ariko umugore wawe ukanga ko tumujya nzorimena na mugore ufise oya nzorimena kanyange ni twamusangi Mujanyani kwa musangi sinariko nitegura ndabashyire mu nzu ko ari babiri nari mu nzu mvuga ijya gatanu bizareka kundenza induru bamubwira ku mategeko ndiko ndababwira na jewe nije niyumviriye gukingira kubera ko mugomba kundengera mvuga ijya gatanu iyo ndiko ndarota kabuzoya kabo kabuzoya ndiko ndakarota ijya gatanu rero aricyo ryanyuma kandi rikomeye cyane aricyo finale ni ukwama muzana raporo kuri nyene ishirahamwe umwe wese raporo y'ibiki utwana wariye iminsi yose nimba nariye dutatu ku munsi ndakubwira abana na pompo dutatu ku munsi kugira ngo turebe ko warenze ya mategeko turabe ko nari narose urabizi ko mugore wanjye atabizi
yabanga twavuga Nzogana mu bubwe. Muga kumutemberera nta ngorane. Kumutembera kibazo. Nta ngorane. Umugore wawe. No kumucunga. No kuvuze kugucungira. Oya, kugucungira gusa. Erega umurima w'umugenzi kuwucunga uhagazemwo nta ngorane. Icyo je nta chance. ivyo onye ivyo muzocungiranira ni wamara kuzana umugore najewe nkazana umugore mugo mwanya twa tutarazana umugore twe na wewe tumureke umugore wuyu sivyo nubwo tuzosanga abandi bariko baramurya nta ngorane. Aho muzobwira. Nende wumva ko nzogucungira umurima uhagazemwo. Nta ngorane. Okay, gabanya amajambo rero nizera yuko ibitu vyumvikanye atakibazo yego nta ngorane. tugiye dutangure ivyo dutegereza gukora Yego ahasigaye nta bindi ambiriza rero wavuze twese turaguha raporo kwa midirimbo haza agakobwa gasasa bavuze yuko kavuye hehe nimba ari Gitega nimba ari Ngozi nimba ari hehe sinzi ko twoja ugatemberera abantu rega twatembe nitugenda ninda tangura reka wewe jewe wafise umugore ni wewe ufise umugore mu nzu natwe nta bagore dufise nitwe dutangura twe babiri mbaya saa tugende rero bamuza mwubahiriza amategeko ya association nabonye niko bigenda ego mwaramenye ko kazi ukora mwaramenye ibintu byoroshe mwaramenye kujya mwica mama mubona abantu bagenda mwibarabara batagase mukibaza ko ari byoroshe akazi k'uburayi akazi k'ubumara ya spito sukwanikira amenyo kuko n'ubuzi umuntu mugiye kuryama ubu wariwe nta nawe muba muzirehera nawe muba muhuriye umaze kwemera ukamwamburira impunzi uba witeguye gukora ku gice cyose kandi ugenda nabitanga nimba wagiye gushira ingufu ubundi cyari kiguye muri biganice bisaba kwiyorosha gusa shanukuzi no kumasura kwama ubuzima n'ubuzima nakubwiye ngo ni buri kuragumisha icyo cyose ugikomeje kirakora kuranywa ikintu cyose ugize kimwe kirabakiriye boroheje ubuzima n'abonere nimba wagiye wumvise ko 50,000 umuntu yakorera ukwezi cyugerageza gushama ingufu z'umuntu ashobora gukora ukwezi kose ndugu yangu uriyorosha ukibahoroniza mu mutwe ukamenya rero ko twakorera amafaranga ahubwo ubundi nkubaze ibibutsa ko ikintu cyane cyane nkabibona utemeye kujya atambuka nk'umugore ari kubise ugira repetition yo gutwara indaso atari uko nawe uribaza hari umuntu kubera iki koze kuri kujyamane n'umuntu utazi bagire kugenda again nasida nayitinya basi ufata ku mwana utona mutinya nda nayo mutinya sidani wayitinya kayasa ego kweli andi bakiri baza umukobwa ngana kawe n'imyaka ufise umuntu yakwangira ko bikikama ukabandanya kukemera kuko ni wari kubiheba ukaje ubiki uribanze nutwarira gese kandi umenya neza ntabwo wategera cyo wenyine witwa ndugu hakina kimwe kwanza kubaje basi ndagusanga fashi fashi ndakwirikiza no omoje no mukiri mubona uge mugeni ndamushiriye mwana kabanye ikira wagenda uko shana se katora mu mete ageze ko kudusura bavugaye kuri telefone turashaka uze uterere n'umukobwa w'umutwe mube babiri ndaje banakurondeye ndakuremeye wemeye ndagutwara nakubwiye bose wakugira gahanze nani watazi kazi dukora twonora amatwe twangana kiriye gute uribaza bisabwe nigera mu kimwe gusa